Koperative ni nziza kuko barafise akarusho kanini cyane muri koperative. Uwo ni umwe mu bakozi ba koperative umutahe w'umukene n'inguvu ziwe ikorera mu Ngagara muri komine Ntahangwa aha mu gisagara ca Bujumbura. Ati koperative niyo yatumye ntera imbere. Nino muri yo ntumbero ikigo anakope kijeje guteza imbere amakoperative no kuyaha intumbero cari cagendeye iyo koperative mu ntumbero yo kuraba ingene iyo koperative isanzwe itunganijwe n'ingene ikora. Igisata co kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kikaba cari cahishikiye. Tukaba twaraganiriye n'abasanzwe barongoye iyo koperative aho batwiganiye ibijanye n'ibikorwa basanzwe bakora, ubuhinga bakoresheje kugira batere imbere n'intambamyi bafise muri koperative yabo. Umupfasoni asanzwe arongoye iyo koperative atangura atubwira ingene batanguye gukora naho bageze ubu. Ego nitwa Ndinamagambo Beatrice abaserukira imbere y'amategeko koperative umutahe w'umukene n'inguvu ziwe. Tukaba dufise icicaro ahaye mu Ngagara, tukaba dukorera ahaye aho bita kera muri Sabe. Hanyuma tukaba dukora turima kandi tworora. Turima igiterwa hanini c'umuceri, mugabo hambavu y'umuceri turarima n'ibindi isahiriza uwo muceri nk'ibigori, ibijumbu, ibiharage, inkore, amatomati, amaviringanya, ibitoki, eka ivyo bintu byose bishobora kugira nte gutuma umwimbu n'inzara igabanuka mu gihugu cacu. Twatanguye turi abantu 11 turaja hamwe. Twatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ushira 16 tangura turi abantu 11 hama mu nyuma turaduga. Twatanguje umutahe ungana ni miliyoni 200 turaduga hama turashikaho dushika abantu 100. Turabona yuko tutoguma dukorera hamwe tungana uko tuturigabangana ko turagira ibisata bitandukanye. Ubu rero ducamwo amakoperative 5 arimwo abantu bashika 147. Hanyuma uno munsi rero kare twakorera ku mahegitare ashika 10 ya rusangi, mugabo ubuye twashoboye gukorera ku mahegitare arenga gatoyi 50. Rero mu nyuma no umwimbu wariyongereye, turashobora gukora ibikorwa bindi bitandukanye. Turashobora kuyubakira amahangare, twarashoboye no turabakira amazu dushobora kwimburiramo umwimbu wacu. Turashobora kuyubakira n'ahantu dushobora kwanikira uwo mwimbu wacu. Turagura amamashini ashobora gusya ivyo tuba twimbuye muri iyo mirima. Hama ubu naho turiko turiyunganya kandi twarashoboye no gukora turakora ikigomero c'amazi kituzanira amazi. Turakora umufurego ushobora kuzana amazi. Hama kandi twashoboye kuyunganya turashobora gushika ko dushobora gukora microfinance kacu bivanye n'ivyo ibintu byose twimbuye. Muti mbega none iyo koperative umutahe w'umukene n'inguvu ziwe niki catumye itera imbere ubu ikaba iri mu makoperative y'akarorero ngaha mu gihugu cacu? Nta kintu twakoresheje atari umwete n'ubwira n'ishaka. Twaravyitayeho koko turabona yuko dukwiye gukora bigashimwa. Twe twarabonye ingwane zari mu gihugu cacu yuko cari hanini bwari uburimyi. Hanyuma turabona yuko tugiye hamwe twese bishoboka. Hama turaja hamwe turarima, turahindura ibintu, turahindura inkoro ubwa mbere hoho uko bari mu muceri mu misi heze turabihindura. Turagira nte turavuga tuti dukwiye guhindura inkoro ahantu hagasa neza, igiterwa naco gisabe ikintu ciza. Hama turakoresha imbuto za kijambere, hama turagora ibintu byose turabishira ku murongo. Hama turimvira yuko turafata n'intuzeye
turashiramo n'ubworozi twarabona ko umwavu nawe nyirwe tugora turaja hamwe turagura ibitungwa turashobora korora muri ico gihe rero kubera twagiye duhindagura ibintu bimwe turabishira imbere kandi n'abari n'indongozi n'abari dufatikanije nabo nyine bari bako tuza guhindura ibintu kugira ngo dushobore gukora dutera imbere. Aratubwira kandi ko kuba baragiye hamwe mu runani rw'amakoperative n'akara kandi kabirya katumye batera imbere bagashika ku ntambwe bagezeko ubu. Umva twari hamwe mugabo tuva mu ntara zitandukanye hama turabona yuko twese twaguma tuja i Bujumbura. Ubwa mbere ho twatangura gukorera igihanga twarima igihanga mu matukongo dukose nirinye naho ryabaye rya leta ubwa mbere twararikota turikotera abari barifise mugabo mu nyuma barabona yuko itongo rya leta hanyuma ayo manuzere tubona turi benshi cyane turabona yuko tutoshoka ko tuguma dukorera hamwe kandi tuva mu mihinga itandukanye muri ya ntumbere yo kwegereza rero abantu ibintu na bene vyo turavuga ati rero abanyagihanga ahubwo murondera ikibanza igihanga twubakeyo muce mugirana ibikorwa byanyu n'imirima dukote iyo nyene dukorere iyo nyene mugabo mudufise twese aho tugirane aho dutwarirwa hanyuma abanyarubirizi uko nyene abanyamuyira uko nyene abanyacibitoki uko nyene kuburyo rero ngahaye muri iyo mirima ini huriro yiyo makoperative yose mugabo aho tugiye nk'utugiye igihanga turavuga ati koperative runaka iri he mu president wacaza kaca twereka ivyo bakoze umwaka wose ni uburimye n'ubworozi navyo byose bacaguma borora aho nyene rero ico gituma twace tubona rero ibyiza iko twagira ihuriro kubera turi benshi tuguma turi hamwe kugira ngo nibikorwa tubikore duhana ibikorwa mu gukora babaye bakora ibi abane bakora ibi hanyuma nyuma y'umwaka byose tukabiteranya tukabona rero abakoze neza bagashimirwa mu kuduzwa mu kubongera ibindi bikorwa. Umuyobozi ajeje guteza imbere amashira hamwe y'amakoperative mu kigo Anakope aratubwira intumbero y'ugo rugendo. Intumbero y'uru rugendo ni intumbero ya misi yose dusanga mu buzi bwa misi yose bw'ikigo Anakope gusanga amashira hamwe y'amakoperative ku kivi kugira ngo turabe ingene yitunganije kugira ngo turabe uko umwimbu uriko uriyongera biciye mu mashira hamwe y'amakoperative nk'uko leta ihagarariwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu yabishize imbere kugira umutwe w'urufatiro wo kurwanya ubukene no kugwiza ubutunzi mu gihugu cyacu cy'u Burundi yabishize imbere ngo rero nakazi kacu kamisi yose gusanga amashira hamwe y'amakoperative ku kivi kugira ngo turabe yuko uko tubafise mu biro ariko basanzwe bakora uko igihugu gishaka yuko amakoperative agenda aratera imbere ariko biri ku rubuga ishira hamwe koperative twatoye n'umunsi kugendera twayitoye twisunze urugero basanzwe bagezeko kugira ngo duheze dufatire ngaho dushobore guhimiriza n'ayandi mashira hamwe y'amakoperative kugira ngo afatire akarorero ko by'ukuri namwe bwe nyene mwavyumviye nishira hamwe koperative ryatanguye bifise abanywanyi 11 mu 2015 ukuvuga ko haheze imyaka ndwi ni n'abantu ntihenze turavye urugero bashitse ko gukuba ari amashiramwe ishiramwe koperative rigizwe n'abanywanyi 147 rigashobora kwimbura itoni 100 n'izirenga kuri sezo imwe bakaba bongera bakarima imbuto zirobanuye bakaba bagira uko baragerageza kurima inshuro nyinshi ku mwaka bageze kuri 3 batubwiye yuko bazohava bagira bashaka kurondera imbuto y'imbuka kugira ngo barime inshuro 4 ni ishira hamwe twavuga ry'akarorero dufatiye kuri ivyo nabujya muzi yuko ibifungurwa biriko birazimba cyane mw'iyi minsi twabonye yuko ari ishiramo koperative ry'akarorero tuje gutera intege kandi tuhamagarira n'abandi ko boza baraza kuraba kugira ngo ikibazo c'umwimbu muke ari byo bivyara ibiciro binini uheze utore inyishu biciye mashiramo amakoperative kandi nta nkeka nkuko namwe mwavyibonesha mwavyumvira birashoboka. Umuhinga mu vy'uburimyi n'ubworozi muri iyo koperative aratubwira ibijanye n'ibikorwa asanzwe arangura muri iyo koperative. Muri iyo koperative ndayirimwo nk'umunwanyi mugabo kandi ndayirimo nk'umukozi kubera ko hari aho bitandukanira. Hanyuma kuva ndayirimo kuva mu mwaka wa 2017 hama mu byo dusanzwe turiko turakorana jewe nca nkurikira cyane ibi bijaye n'ubuhinga
ubuhinga bwo kurima, ubuhinga bwo korora, ubuhinga bwo gukingira amasi tuba turiko turakorerako, hanyuma kandi no kugwiza inyigisho z'ingene abo turiko turakorana bashobora kurima, bashobora gukora, bashobora gutunganya imigambi yabo ijanye no kurima no korora, kugira ngo ntibishobore kubahombana. Aho rero twebwe ico duca dukora dushiramwo ubwo buhinga dufise kugira ngo umwimbu ushobore kuba mwinshi, umwimbu ushobore kuzamuka, na cane cane dufatiye ku nyigisho no kugena ahandi bariko barabikora ubunye dufatiye uko isi imeze. Aratubwira n'icatumye koperative umutahe w'umukene n'inguvu ziwe itera imbere igashika ku ntambwe igezeko. Ivyo koperative uko nayisanze iri kirakora yari ifise umwimbu wari mukeyi cyane, ahangiye nko mu vy'ibiharuro bababwiye yuko ubunye kuri season imwe dushobora kuronka amatoni ari hagati ya 80 n'amatoni 100. Ico gihe koperative uko yakora wari umwimbu uri munsi w'uyu. Rero icabitumye nicuko ico nari mpeje kuvuga aho hejuru cuko abanyekoperative bagiye barashira mu ngiro inyigisho twagiye turabaha, ndetse no kurahura ubwenge twagiye turakora ahandi mu zindi koperative canke mu bandi barimyi basanzwe babikora ku giti cabo, mugabo ko kubona ko babikora neza. Ikindi nuko twagiye turakorana cyane n'ibigo vya leta bisanzwe biraba iby'uburimyi canke biraba ivy'imbuto, aha novuga nka izabu canke ikigo NSSS kiraba ivyo imbuto. Rero mfatiye aho ico gihe kugera uno munsi nogira ngo turi ku rwego tuja mu makoperative y'akarorero, kuko nobabwira ko iruhande yuko turi muri ibi byo kugwiza umwimbu turi n'abagwiza mbuto kandi bemewe ku rwego rw'igihugu ku giterwa c'umuceri, aho tugwiza ku mbuto ku rugero rwa mbere ico twita les pré-base, ndetse tukanagwiza n'izindi ngero ku buryo duha abarimyi bandi imbuto ibimeze neza. Turi ku rugero kandi mwavyumvise ariko arayivuga tugira tuti uko aba koperative bakora, uko twabasanga bari abantu hagati yabo wasanga batizanya amahera bakagenda barahana mugabo ubu urugero tugezeko nuguko ubu koperative ko muva mu mwaka wa 2021 yavuye ishiraho bimwe bita groupement financier communautaire, mukaba muzi yuko ni ihuriro ry'abantu baba bari hamwe bakagenda barahana ivy'amahera mugabo biba bizwi ni banki nkuru y'igihugu. Ubu rero ndavye aho koperative igeze nuko mu mwaka dutangura na microfinance, nivuga ko koperative zivuye mu rugo rugero bita gwa kane tugiye mu rugero gwa gatatu. Ikindi nico uko dufasha ku guha inyigisho abandi barimyi canke mbere n'ayandi makoperative canke abarimyi barima ku gatwe kabo, ubunye imbuto baza bakayitora iwacu, kandi imbuto ibirobanuye, kandi imbuto basanga no kuri ca gicapo c'imbuto zemewe mu Burundi gitangwa n'ikigo kijejwe ivy'imbuto mu gihugu. Ikindi novuga nicuko akazi gatangwa koperative ico gihe yari ifise abakozi 5, uno munsi igeze ku bakozi 17 bahembwa ku kwezi. Hanyuma abandi ico gihe ku bakozi bakora ku munsi koperative yari ifise abakozi bahinduka ku kwezi hagati y'abakozi 100 n'abakozi 105. Uno munsi turi ku 300 n'amajana ku bakozi bahabwa akazi, ibiharuro bigenda birahinduka uravye ku kwezi. Ikindi novuga nicuko ibisata twakoreramwe ico gihe byari bisata 4, uno munsi tugeze ku bisata 5, ni kuvuga turiko turavyara, kandi no muri kazoza turifuza kugira ibindi bisata mu zindi ntara kugira ngo aho hantu na cane cane harabarimyi bariko bararima igiterwa c'umuceri tugende tubasahiriza, uko twasanze abo barimyi b'umuceri koko igiterwa c'umuceri kuko kigoye, bisaba yuko bene bakirima mu buryo bwo kandi bwiza kandi bubereye kugera uno munsi, kuko ibihe byarahindutse uravye ingene barima igiterwa c'umuceri kera sico kimwe no ubu. Birasaba yuko tukirima n'ubuhinga, tukirima dukoresheje ivyo gikeneye, ahanovuga amazi, ahanovuga imiti, ahanovuga imyavu. Ubu rero ati igiterwa c'umuceri kenerwa kurimwa ku buryo buba bugezweho. Rero nivyo novuga muri rusangi mfashe kuri ico gihe c'imbere jewe ntaraza muri no koperative niki gihe aho tugeze uno munsi. Mbega muri kazoza hoho bategekanya gukora iki kugira iyo koperative ibandanye itera imbere? Koperative nivyo uravye aho igeze twogira tutine ku rugero rwiza, hariho ivyo yifuza tugiye hamwe twese ivyo twifuza gushikako muri kazoza. Muri ivyo rero nohera yuko kunsyo ubu muravye imashini dufise mwazibonye ziracari kuri gwa rugero twogira tuti turiko
turatonora umuceri aho usanga koko amabuye adashobora kuvamwo yose. Ubu rero twifuza yuko mu migambi dufise yuko tworonka zijyansyo imashini usanga zishobora gucagura amabuye, zicagura n'iyindi micafu. Ikindi twifuza ni kijanye no gushiraho ibindi bisata vya koperative ahandi hantu hari abanywanyi, ahantu uvuga nko muri zone ya Rukaramu no mu ntara ya Cibitoke, aho naho nyene hari muri kazoza ahantu twifuza gushira ayandi mashami yacu. Ikindi twifuza ni icuko koko kuko mu muceri dutonora haravamwo amashishwa y'uwo muceri. Turifuza rero yuko ayo mashishwa ko twoyahingura akavamwo inguvu zikoreshwa mu guteka ico twita amakara kugira ngo tubanaye dusahiriza mu byo gukingira ibidukikije. Ikindi twifuza gushika ko muri kazoza nakivuze nuko no munsi mu buryo twakoresha twasanga turiko turakoresha uburyo abarimyi tugenda turahana hagati yacu. Mumvise no munsi ko tugeze ku rugero yuko dushiraho ico twita groupement financier communautaire, mugabo mu byo twifuza kandi bigiye kuja mu ngiro vuba turifuza ko hajaho microfinance kugira bice bitwahurira yuko dushobora gusanga abandi barinyi mu zindi ntara tubashiriye ubwo buryo kugira ngo kuko twasanze ibyo kuronka amahera yo gukoresha ku barimyi biragora kuko abarimyi kenshi usanga batabizera bivanye nuko nabenshi bo bafashe umugongo bagira tuti aya mahera tubaha arashobora guherayo. Mugongo nka twebwe ko twabigize nogira ntiti akazi ka misi yose, umurimo wa misi yose turashobora kubikora kuko turazi aho bigorana, turazi naho vyorohera bishobokera. Rero mu yindi migambi ya kazoza murumve ko twifuza kugira microfinance hamigira andi mashami nkuko tumaze kubisabwa n'abandi banywanyi canka bipfuza kuza kuduhambe bari mu zindi ntara. Aba bene gihugu nabo baratubwira akamaro bamaze gukura muri iyo koperative. Akarusho nkuye muri koperative nuko sigaye mpembwa kare ntahembwa. Kakarusho maze gukura ngaha nk'udufaranga maze guhembwa ndamaze kutukuramwo udutungwa nka 2 intama n'utundi nyene nko muhira ndashobora kubafasha nkabarungikira nk'udufaranga basanzwe bo kwifashisha. Ejo nosaba nuko abenshi bo kwirukira koperative kuko koperative ni nziza, natwe ndibaza mu minsi tuzojayo ni buke ko twahashitse tuko turegereza turabona twebwe ko twosimbira. Ndabatera kamo kuko bo kwinjira muri koperative kuko koperative ni nziza, uravye ibintu barangura muri koperative birafise akamaro kanini cyane mu kwivunganya mu bikorwa dukora. Kare ku kwezi nk'utuntu nashobora kudandaza ndashobora kuronka amahera makeya, ariko ubu ndiko ndakorera ngaha ndashobora kuronka amahera nkarangura imigambi muhira, nimba ari nk'akatungwa ntashobora kukagura mu buryo mba nkuye ngaha. Muri koperative jejwe gutegurira ibifungurwa abakozi bafungura sayine, nkashobora kugira gutera itomati, ivyo mubona ngaho umuceri ndashoboye kubagara, ndashobora no kubagarira n'ibiharage. Muri koperative bampaye akazi ndi umukozi wo ngaha. Urongoye koperative umutahe w'umukene n'inguvu ziwe aratera kamo izindi ndongozi z'amakoperative ngo zibe akarorero keza. Ego akamunotera ari makoperative, indongozi zirongoye amakoperative ukumva yuko ivyo bintu biri mu minwe yabo. Abo bantu barongoye bari urafise ahantu wabasanze kandi nawe wifuze aho ushaka kubashikana, ntibagumba aho wabasanze ngo unagende ari ubasize. Hindukire rero wiyumvira ati je ndongozi mbega aho nabasanze aha, ini wasanga mu kajagari genda ubasize ubakuye muri akajagari, ni usanze badatera ku murongo genda ubakuye batere ku murongo, bahindukire isi bayihindure neza. Nk'umuceri igiterwa cy'umuceri cyo murabona ko igiterwa gifasha abantu benshi cyane kandi kimbuka mu gihugu cyacu. Indongozi je z'amakoperative bari mu burimyi n'ubworozi bafata ibintu mu ntoki bahindukire, abahindukize abo barongoye kugira ngo babafashe. Uno munsi indongozi ni twebwe n'ukuri tubazwa ibintu byose bavyakoretse. Igiterwa cy'umuceri narabonye yuko muhinduye inkoro igiterwa cyose bagahindura inkoro, isuku no kubungabunga amatungo yabo neza atavyo bujya bigiyemwo, nta kibuza yuko amakoperative atera imbere. Ariyo ko mwicara tujyana ngujya twaye byinshi byagize gute, twumve yuko ahubwo dukwiye kuja hamwe ibi byose tukabishira ku mugaragaro, hama tugakorera bene gihugu, tugakorera abo turongoye bakabona aho twabakuye naho tubashikanye.
hama ku ico gihe rero abantu bazoshobora kugira gutera imbere kandi no kwiyumvamwo indongozi yuko zibakorera neza tubakariro keza rero cyane cyane nteyakamo indongozi kuko vyose twabugiye dusanga induru zose dusanga hehe mu ndongozi induru zose dusanga hehe mu y'amakoperative bumbe nimba leta yashoboye kubaha uburyo kugira ngo tubukoreshe tugiye ngo tubujyambika mu mabanki nitubukoreshe ku mugaragaro tuba mbere yo gufata ya mbere mu kubukoresha hama abandi abanyagihugu nabo tubakoreshe bakore hama dutere imbere mu gihugu cacu nkuko naye mwabibona ngahaye mugiye kuraba imyaka twamaze kandi twabikoze no mu gihe cyari ciza cyane cyari gihe cy'intambara cyari gihe cy'imigumuko mugato twagumye dukora kandi tujya hamwe hari ya mbwaho tubona dushira imbere ibikorwa muri biye tugeze kandi iyo twimirije kugera kuko ngaha turimvira yuko zoduka nuko dushikanye abene gihugu kuri banki nyezina hama rero nibigega turifuza yuko nibigega vyacu bizoguma bibombotse atamusi n'umuzogera mu giga cacu ngo ubure umuceri imisi yose ari mumbajije muti ayandi mashiramwe y'amakoperative akora asambuka twoyagiriye ihe nama nuko ubwa mbere na mbere amashiramwe y'amakoperative akora asambuka yabivuze indongozi keshi na keshi nizo zibituma hari indongozi nziza ziraheza zikabumbabumbira hamwe abanyeshiramwe koperative bayigize kuburyo gusambuka atari byo biza imbere kuko gusambuka tuba dusubiye muri ya ntumbero yo gukora kuri umwe wese yigenga ivyo navyo rero turabizi no migani y'ikirundi baravuga ati nyamwigenda ko ntari muri meshi igituma baja hamwe kugira ngo batere imbere bagisambuye bazoguma baji inyuma basubira inyuma aho abandi bariko barakirira ko murabona ko umurindi wavyutse kubandanya abantu bakorera amashirahamwe y'amakoperative mukaba mubona karusho bigenda biragira bene gihugu bimumbe mashirahamwe y'amakoperative ni kanini cyane ku buryo uzosubira inyuma zobandanya subira inyuma gose abandi bariko baramusiga mu iterambere no bagira inama rero yuko bobandanya barondera ikibahuza ubumwe bubahuza mu kugwanya ubukene dufatiye ku burimyi mu kugwanya ubukene dufatiye ku izindi ntumbero zose zishobora gutuma abantu baja hamwe mashirahamwe y'amakoperative. Umuhinga mu vy'uburimyi n'ubworozi muri koperative umutahe w'umukene n'inguvu ziwe nawe aratera kamo ayandi makoperative ngo ajijuke ajane nibihe. Akamo je no batera izo zindi koperative ni kumenya yuko ibihe bigenda birahinduka hanyuma vya bibi vy'imbuto canke ibindi bintu dukenera mu vy'uburimyi n'ubworozi bigenda birahinduka bivanye nuko n'igihe kigenda kirahinduka. Izo koperative kinozisaba nozitera kamo nuko ubwa mbere hoho zorondera abahinga babishoboye. Abahinga babishoboye kuko ico onye nogira ntuti numushinge kugira ngo koperative ishobore gutera imbere. Abahinga babishoboye muri abo bahinga bari babishoboye haca hajamwo abo baba bashoboye gutunganya ivyo vy'indimo ndetse n'abashoboye guharura ivyo vy'umwimbu baba baronse kuko mu gihe naho bidaharuwe neza ntibaheza ngo babone aho bavuye naho bageze. Ikindi no batera kamo nico uko mu nyigisho baba baronse canke baba bazi nuko bozishira mu ngiro kuko hanini haraho amakoperative twabonye yandi bigaragara ko ubuhinga tubereka bakagomba kubucira uruhande bakagomba kugumira muri vya bindi vya kera. Amakoperative akagomba kugenda kugurira imbuto zo gutera ku masoko hajya badandariza imyimbu yo kurya kandi ubundi bwo imbuto dutera ntitwagomba kuzigurira hajya ku masoko kuko bajya bo bo barondera amahera mugabo amakoperative akitura ibigo bijejwe kandi bizwi vyemejwe n'igihugu bizwi yuko bigwiza izo mbuto bizwi yuko bitanga uburenganzira bwo kugwiza canke gukoresha izo mbuto. Ikindi twobatera kamo nico uko amakoperative aragira ikibazo kijanye n'uburyo bwo gukora kuko ibi byo kurima no korora n'umutahe. Rero aho twobatera kamo yuko bo gambere ho bo kwisuganya hagati yabo kubera ko no mu gihe ugenda gusaba ingurane no gusaba ideni natwege ngaho amakoperative tuko turakorana ico barakije turakibakingisha turababuza yuko basaba ingurane irengeye umutahe bafise kuko hageze kwishura uza gusanga baca bakorera kwishura. Rero kuri izo zindi koperative akonoka bavunoka baha natwe nk'akabijya nake dukoresha nico uko mu mutahe bafise batorenza mu byo bipfuza gukoresha kwijana bosaba nk'ingurane ya 30 mugo 70 kwijana bikaba ari byo bafise kuko vyaragaragaye ko kugira ideni rinini bituma amakoperative ahomba kuko ntaba yitunganije neza. Aha niho ikiganiro terembere kirangiriye sangwa amahora iwanyu murakoze.
bazana ingena amahoro aryoshe